ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bana b'Imana dusangiye urugendo rugenda mu ijuru, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristu, nitugire Kristu. Uno munsi dusabikanye ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo ca Samueli wa mbere, ni ku kigabane cyaho cya 5, duhera ku karongo k'indwi kugeza ku ka 12. Iyi ni audio canke video ya kabiri. Ijambo ry'umutwe twabonye tubandanya kwisunga riravuga ngo isanduku ry'Imana mu Bafilisti. Abantu bi Ahashdodi babonye bimeze uko, bavuga bati isanduku ry'Imana y'Isirayeli ntirigume iwacu, kuko ikiganza c'Imana kiraturembeje twe na Dagoni Imana yacu. Batumako abatware b'Abafilisti bose ngo bakoranire aho bari, hanyuma bavuga bati isanduku ry'Imana y'Isirayeli turigire gute? Nabo bavuga bati isanduku ry'Imana y'Isirayeli niyungururizwe i Gati. Niho rero bunguruza isanduku ry'Imana y'Isirayeli. Bamaze kuryunguruza, ikiganza c'Umukama gihwikira ico gisagara, haba uruhagarara rwinshi cane. Umukama atikiza abantu bo muri ico gisagara kuva ku muto gushika ku mukuru, abarekurirako ibihute. Barungika isanduku ry'Imana i Hekeroni, ariko isanduku ry'Imana ryabaye rigishika i Hekeroni, abo muri i Hekeroni binduru bavuga bati bungururije iwanje isanduku ry'Imana y'Isirayeli kugira ngo banyice jewe n'igihugu canje. Batumako abatware bose b'Abafilisti barabakoranya, bababwira bati rungika isanduku ry'Imana y'Isirayeli risubire mu kibanza caryo kugira ngo ntirinyice jewe n'igihugu canje. Nkako urupfu rwari rwabaciye ivutu mu gisagara cose, kubera ko ikiganza c'Imana cari caharemereye cane. Abantu batapfa bagwara ibihute, nayo urwamo rw'abatabaza rwava mu gisagara rukaduga gushika no mw'ijuru. Bene wacu muri Kristu Yesu, iri ni ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Aleluya, amen. Bana b'Imana, audio twazirikanye ku wa 6, yava ku karongo ka mbere twayigeje ku karongo ka 6. Ijambo ry'umutwe n'ubu niryo tukibandanya rivuga ngo isanduku ry'Imana mu Bafilisti. Ariko hasasi icyo ashaka nuko tuzobandanya mu kigabane cya 6 kugira usobanukirwe neza ibijanye n'ibishusho. Ubwo rero isanduku ry'Imana mu Bafilisti nuko Abafilisti bagwanye n'Abanyisirayeli, kubera ko Abanyisirayeli hari igihe bakora amakosa Imana ikarakara ikabihorera. Rero isanduku ry'Imana rigwa mu minwe canke mu maboko y'Abafilisti, baca bararijana iwabo mu Bafilisti. Niyo mpamvu rero ku audio ya mbere twabonye Dagoni Imana y'aba Bafilisti, ukuntu yacitse amaboko, ukuntu yacitse umutwe. N'ubundi turabandanya kuraba ingene vyagiye birabandanya. Ku karongo k'indwi rero haravuga ngo abantu b'i Ashdodi babonye bimeze uko, bavuga bati ngo abantu b'i Ashdodi babonye uko bimereye, aho isanduku ry'Imana ryari barishize ingene muri Ashdodi, ukuntu abantu baho batikiye. Reka tusome ku karongo ka 6. Ikiganza c'Umukama carabangamiye Abashdodi, Umukama arabatikiza yicisha ibihute abantu b'i Ashdodi intara
zayo zose. Ni ukuvuga abantu b'Ishidodi barapfuye, Imana ibateza ibihute aribyo bibyimba, barapfa benshi baratikira. Rero niho tuza ku karongo k'indwi tukabona ngo abantu b'Ashidodi babonye ibinye bimeze uko, bavuga bati abantu b'Ashidodi babonye uko bariko barapfa batikira kubera rya sanduku ry'Imana, baravuga ngo reka twumve ingene bavuze. Isanduku ry'Imana y'Isirayeli ntirigume iwacu, kuko ikiganza c'Imana kiraturembeje twana Dagoni Imana yacu. Imana yo mwijuru idoye gutahura cyane. Abantu b'Ashidodi batangura gutakamba no kurira bavuga ati iryo sanduku ry'Imana, iryo sanduku rya bene Isirayeli nimurisubizeyo, nimurikure ngaha muri Ashidodi, kubera ko ikiganza cy'Imana y'Abanyisirayeli cyangwa ikiganza cy'Imana nye niyo sanduku turagowe, kiraturembeje kuko abantu baguma bapfa abana b'Imana. Niko n'ubu mwisi abantu bariko barapfa ari benshi ku bwinshi, ntibabone yuko ari Imana irakazwa n'amakosa abantu bikwegeye. Imana itubuza ubutinganyi ati twatanzwe, Imana itubuza ibintu bibi tukabyirukiramo. None rero twahura n'ibigeragezo ngo yongu, ariko abazi ubwenge baramenya ati yamara iki ni ikiganza cy'Imana. Niko rero aba bantu bo muri Ashidodi mu Bafilisiti byariko birabagendera kubera iryo sanduku ry'Imana. Turabandanya, barira bavuga ngo ikiganza cy'Imana kirabarembeje bene Imana yabo Dagoni. Twarabonye ingene Dagoni yitura hasi karambarara imbere y'isanduku ry'Imana, ibikonjo bigakoroka, umutwe ugacika ari ikibumbano. Turabandanya, 8 havuga ngo batumako abatware b'Abafilisiti bose ngo bakoranire aho bari, hanyuma bavuga bati ngo batumye abatware b'Abafilisiti bose bakoranire aho onye muri Ashidodi. Barakorana, twumva icyo bavuze. Isanduku ry'Imana y'Isirayeli turigire gute? Barabazanya bati none iri sanduku ry'Imana y'Isirayeli turigire gute? Turabandanya, nabo bavuga bati isanduku ry'Isirayeli nigiyungururizwe igati. Imana yo mwijuru dutabare cyane. Ngo isanduku ry'Imana ya Isirayeli ngo ryungururizwe mu yindi ntara igati, cyangwa se mu kindi gihugu, ariko birumvikana nyirazari leta zunze ubumwe z'Abafilisiti, kuko hariho ibihugu mwumva ngo leta zunze ubumwe za Amerika cyangwa leta zunze ubumwe za Australia, kuko ntanze akarorero no muri Australia hari izindi ntara, kandi ugasanga intara irafise amatwara yayo, iyindi irafise amatwara yayo, mugabo bose n'igihugu kimwe. Rero bayikure Ashidodi bayungururize igati, kugira kumbure bibaza ningira igati hoho abantu ntibazopfa, hoho ngira nta ngorane zizohaba, ibintu nk'ibyo. Niho rero bunguruza isanduku ry'Imana y'Isirayeli. Rero baciye bunguruza iryo sanduku ry'Imana ya Isirayeli. 9 haravuga ngo bamaze kuryunguruza ikiganza c'Umukama gihwikira ico gisagara. Imana idutabare cyane. Ngo bamaze kunguruza rya sanduku ry'Imana, ngo ikiganza cy'Imana gihwikira ico gisagara. Imana yo mwijuru iduhe gutahura cyane. Reka tubandanye. Haba uruhagarara rw'isi cyane, ngo haba uruhagarara rw'isi cyane, uruhagarara, ingorane nyinshi cyane bana b'Imana.
umukama atikiza abantu bo muri ico gisagara, ngo umukama aratikiza abantu bo muri ico gisagara Igati, kuva ku muto gushika ku mukuru, ngo kuva ku mwana gushika ku mukuru. Ubwo n'inda yo munda, kuko n'umugore yaba afise inda, iyo nda yo munda itazi na kimwe byarajana. Gushika ku mukuru abarekurira ko ibihute, ngo kuva ku mwana, kuva ku nda yo munda gushika no ku mukecuru, ngo Imana ibarekurira ko ibihute. Burya rero abantu turagwara ibigwaragwara tukibaza ngo nta muntu agwara ingwara Imana itabibonye, ariko tubuze twibaza ibi bigwaragwara by'ibyaduka byaduka. Ego abisi barabifisemo uruhara, ariko ubwo ruhara rwo gukora ibyo bigwaragwara Satani rabibakoresha. Mugabo kubera natwe tutumvira Imana, ibyo bigwaragwara bikadushikako. Ariko uwizera ntagwara kimwe n'utizera, kandi hari ababigwara Yesu akaza akabibakiza. Rero ibi rero byari birekuwe n'Imana. Imana ibarekurira ko ibihute kubera ishavu ry'Imana, niyo sanduku y'Imana nyeranda yagiye mu bapagani, mu Bafilisiti. 10 havuga ngo barungika isanduku ry'Imana i Ekironi. Noneho rya sanduku ry'Imana ryari Igati. Abantu b'Igati nabo batanguye gushira, batanguye guhura n'ibibazo. Abo muri Ashdodi barakubititse, barapfa benshi. Bati ni muri kure ngaha barijana Igati. Igati naho bahuye n'ibibazo, none ubu barirungitse Ekironi. Barungika isanduku ry'Imana i Ekironi, ariko isanduku ry'Imana ryabaye rigishika i Ekironi. Abo muri Ekironi bihindura bavuga bati ngo ryabaye rigishika i Ekironi. Ngo abo muri Ekironi bihindura baravuga, urumva bumva ko bagowe. Reka twumve iyo nduru. Bavuga bati bungururije iwanje isanduku ry'Imana y'Isirayeli kugira ngo banyice jewe n'igihugu canje. Abo muri Ekironi bavugije induru, canke se perezida canke ministre wavuze induru uti bungururize isanduku ry'Imana muri Ekironi mu gihugu canje. Bashaka kunyica, bashaka iryo sanduku rimitane n'igihugu canje canke n'intara yanje. 11 yaravuga ngo batumako abatware bose b'Abafilisiti barabakoranya. Ngo baca batumako abatware bose b'Abafilisiti barabakoranya. Hariho ubwa mbere barabakoranije abo muri Ashdodi bavuga ati twebwe turagowe. Baca bafata umwanzuro wo kurijana Igati. Ab'Igati nabo bamaze gutikira ibihute bibarembeje, bapfa bapfuye batakironka n'ababazika. Ati rero ni muri tware muri jani Ekironi. Aba Ekironi bumvise ko Igati ni Ashdodi byakomeye, batangura gusemerera ati nimuzane iwacu, nimuzane, ati iryo sanduku niritumare. Niyo mpamvu rero tubona ngo batumako abatware b'Abafilisiti barabakoranya. Bababwira bati babandi bo muri Ekironi baravuga bati rungika, canke se abatware bose baravuga bati rungika isanduku ry'Imana y'Isirayeli risubire mu kibanza caryo. Aleluya. Ngo barungike isanduku ry'Imana risubire mu kibanza cyaryo. Ubwo bariko baravuga
ukuntu ryosubira mu banyisirayeli mu kibanza cyaryo Imana yari yarariteguriye kugira ngo ntirinyice jewe n'igihugu cyanjye. Uwo mutware wayo avuga ati ntirinyice jewe umutware wa Hekironi n'abanje n'igihugu cyanjye ntidutikire, barisubize mu gihugu mu kibanza cyaryo muri Isirayeli aho ryari riri. Mpamvu navuze ati rero tuzosobanukirwa byinshi ku kigabane cya 6 n'ukuntu tuzumva ingene barumenyi abahereza nkuka baravye bakavuga ati mbega irisanduku ry'Imana ryosubirayo gute kugira twiyunge n'Imana turabe ko ikiganza cy'Imana Imana yocuresha ishavu, Imana yotubabarira. Niho tuzobona rero bacuze imbeba bacura ibihute mu bintu by'inzahabu babishira mu gasanduku byaherekeje isanduku ry'Imana. Niho tuzosobanukirwa ibijanye n'ibishusho abantu bitwaza basebya ngo abagatolika basenga ibishusho canke ayandi madini ashobora gukora amasanamu nk'ayo. Rero baja inama yuko borisubiza iyo ryahora. Turabandanya nka kurupfu rwari rwabaciye ivutu mu gisagara cyose kubera ko ikiganza c'Imana cyari cyaharemereye cyane. Bana b'Imana ngo urupfu rwari rwabaciye ivutu, ngo urupfu rwari rwabaciye ivutu ngo kubera ko ikiganza cy'Imana cyari cyabaremereye. Muntu wononera Imana, muntu udashaka gusonera iby'Imana yahezagiye cyangwa ab'Imana yahezagiye, nakazi kawe. Murumva ko ayo babonye n'ingorane bahuye nazo. Ngo ndasubiramo nka kurupfu rwari rwabaciye ivutu mu gisagara cyose kubera ko ikiganza c'Imana cyari cyaharemereye cyane ngo cyaharemereye cyane. 12 abantu batapfa bagwara ibihute, ngo abantu batapfa bagwara ibihute. Hari abapfa batagwaye kubera iryo sanduku ry'Imana, abatapfa nabo ngo bagwara ibibyimba. Nizera ko mu Burundi abantu benshi barazi ibibyimba. Narigeze kugwara ibibyimba nka 2. Ikibyimba kirababaza, ariko nciye niyumvira naho kuntu nagwaye kanseri, kuntu nagwaye kanseri, ingene ibibyimba biraduregana cyane. Umuntu yagwaye ibinyamugera ingene bizamo amashira bikakudurega ukarara udasinziriye cyangwa urarura byagaza ukuntu. Ibibyimba ukuntu bibabaza, ikibyimba ingene bagikanya kikababaza. Cyumbwira aba bantu rero Imana yari yarateje ibibyimba ingene byabamongora bakavuza induru bakarira. Nayo ugwamo rw'abatabaza, ugwamo rw'abantu barira batabaza rwava mu gisagara rukaduga gushika no mwijuru. Imana yo mwijuru idutabare cyane. Ngo abantu abatapfa bagwara ibibyimba, ibibyimba bikabakonyora ngo bakavuza induru batabaza Imana. Batabaza nyimba batabaza Imana ntumbaze siko byanditse mugabo gusa icyo tubona ngo ugwabo gwavaho hantu hasi ngo rukarenga ibicu rugashika no mwijuru. Imana ikababona. None se Imana yari yabibateje? Imana ikababona. Imana yagomba kubigira iki kugira bisubireko bareke kononera Imana hanyuma Imana ibatabara. Ubwo rero ngo bararira ngo ugwamo rwabo rukagera no mwijuru. Ibibyimba rero urumva birababaza. Mw'iyi minsi hari ingwara yateye n'ubwo abanyimba bavuye mu nguge, nyimba yavuye mu biki. Ijya ngwara ikunda gufata abahomosexuel
canke se mu rurimi abanyarwanda nibo babivuga neza ngo batinganye. Bamwe usanga bagize ubukwa canke batoranye babanye n'abagore ku bagore, arabona bonye iyo bari kumwe Imana yo mwijuru tube habi cyane. Iyo ngwara rero yadutse ubu cane cane ngo nibihama, sinzi ubona bibwiye ngo bajya bobo ngo ahubwo yiba kubura ikabama, oya niyo bakubura kuko nabo n'abana b'Imana. Hari igihe bigeraho bakagaruka kandi ubu bivuye magarura benshi ku Mana. None rero Imana yo mwijuru, ibyago turimo mu isi, ingorane turimo mu isi ni kubera kutumvira Imana, ni kubera kuraramika amazosi twumva ngo twarasitse turanezerewe, kumbe amarira ni menshi ku bibazo twebwe nyene twikwegera. Rero bana b'Imana tuzoca tubandanya iyi ndwi yose, tugiye kubandanya tuzirikana abafilisti basubiza isanduku ry'Imana. Tuzoca tubandaniriza ku kigabane cya 6 aho tuzobona ingene abafilisti basubije isanduku ry'Imana rigasubira mu kibanza cyaryo n'ingene byagenze. Rero umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data, rya Mwana, rya Mutima Mweranda. Amen.